Yes, bakunzi ba Mabayi Media TV muri gwarukurikirane go guherekeza basanzwe baserukira ugwaruka muri commune ya Mabayi bariko bagira gutemberera amashuri atandukanye ari muri commune ya Mabayi na cyane cyane amashuri asanzwe afise ibisata. Uyu munsi rero wabaye umunsi novuga special niko no wita kubera iki ubu bagendeye ikigo c'imyuga bita CFP Mabayi abasanzwe bakora imyuga itandukanye myinshi muraja kubyumva n'abasanzwe bariko barayiga ibyo baje kutwiganira. Reka rero dushike twinjire mu classe ya mbere canke mu girase ca mbere tumaze turabyo biga hamadusha kuganira abanyeshure bake umwe canke babiri basanzwe biga muri iryo shure, ariko tuva tuzunguruka turabe imyuga aho tubona hafa bidukundira isanzwe ihari hose tuvugane n'abasanzwe bariko barayiga. Murakoze, reka rero tuje mu Rwanda mudukurikirana. Ni gute? Sawa. Meze neza? Ego. Amakuru yanyu? Nameza. Bikukora ikigandugo yangu. Tuho turandika mu mashini. Usanzwe mwiga muhigira ivyerekeye iki? Biotike. Biotike. Ego. Biotike muhiga imyaka ngahe? Umwaka umwe. Twaravye hariya dusanga mwara ahantu ari abantu mwaronse babashitsi bugiye baje kubabwira ibiki? Babaje kudutemberera. Bababwiye ibiki? Nta kintu cyogeze bababwira ko ari gutembera gusa. Bariko batubwira ko twoshishikara kwiga ikigo cy'imyuga kugira tuzotera imbere natwe nk'abandi. Wowe nkuni waheza uzoca ukora iki? Nzokoresha imashini ordinateur. Nkubita nawe? Sawa. Meze neza? Yego. Wewe gwa imashini iri? Kwanje imashini dukoresha imashini imwe turi babiri. Mukoresha? Imashini imwe turi babiri. Nawe kumbona none yose yasize ku ruhande rwiwe nta ngorane? Nta ngorane. Ubona gute ibyigwa ngaha bimeze gute? Ibyo biragenda neza. Imashini aha umwe wese babiri basangira imashini imwe? Oya, hariho aho umwe afise imashini imwe ari wenyene na hari babiri. Wewe nyuma ya ibi by'ukuriga by'imyuga uzoca ukora iki? Jewe nzobanza ntunganye gwanje migambi hama maze kuronka ngene niyunganganya ngure gwanje vyuma nkore niteze imbere. Biri gute nawe? Ni sawa. Meze neza? Yego. Wewe umaze kwiga iki muri ibi bintu? Ubu maze kwiga ndiko ndiga imashine cyo bita biotike muri filiere ya biotike. Hari bibo maze kwiga naho mutaramara iminsi myinshi ngaha? Yego. Nk'iki washobora kutubwira? Ndamaze kwiga nk'ibijanye ibice bigize imashine icyo bita suri. Suri yahe rero? Suri ni i. Nico bita clavier. Kabari yahe? Clavier ni i. Nayigizwe n'ibice bibiri. Hariho clavier alphabetique na clavier numérique. Nduva muraza kwiga byinshi? Tumanze kwiga byinshi. Wewe ntabwo rero rasanzwe ufise yandi mashuri wo warize? Ego, narasanzwe naranyuze ngaha imyaka 3 niga electricité. Hama inyuma y'iyo myaka 3 nashenza gukora ibindi mu buzima busanzwe ndiyungunganya kandi nta kibazo na kimwe ntago simbayeho nabi. Muri iyo myaka namaze hariho ubumenyi nagenda kuraho mu bijanye na electricité nkashanza ko installer abantu amazu yabo. Hama ubu nararavye mbona wogira no kwiga imashine birakenewe kuko mwubu no Burundi tugezemo no gukoresha uburyo buteye imbere. Ncamvuga bati wese nogumuko ekanze kwiga nibijanye n'imashine ordinateur uburyo bwo gukoresha internet kwandika ukoresheje imashine no kubisohora. Nakahe kamaro ubona ko kwiga imyuga? Wowe watubwiye ko watangwe kwiga umwuga wo gukora amatara mu nyuma uri kuriga ibintu navyo byerekeye imashini, wotubwira kamaro maze kubibona mu iryo banga we wabibonyemo kugira nabandi bashobora kuba bakora twumviriza kuri Mabayi Media TV bashobora nabone kuzoza? Ego, akabanga nabibonyemo nuko umuntu yize umwuga ntagirira kandi agerageje akuye ubumenyi ku ishure mu byo aba yarize biramufasha kuyungunganya kandi akabaho neza kurusha mbere no wafise akazi ka leta. Kuko nk'ubu nk'akaroro je ndashaka kuza gupatana inzu nkayikora nk'umunsi umwe ndayisaramo amatara bagaca bampa nk'ibihumbi 150. Urumva nta mukozi wa leta ashobora gukora ibihumbi 150 ku munsi. Yego. Murakoze cyane. Yego murakoze nawe bite? Ni sawa. Wewe urakomeye? Ndashima. Bakwitanga iki? Nishimwe Divine. Wewe wiga ibiki? Niga ibijanye na ordinateur.
hama ukungene twiga ordinateur muri biblioteke nyene tamajije kwiga ukungene wandika mu mashine ndome nyene ukandika neza baranda twerekana ibihande n'ibice by'intu by'imashine. Wewe ninde yakubwiye ko hano basanzwe bigisha ibyerekeye imashine? Yatubwiye. Ninde yakubwiye kugize kwiyandikisha ngaha, ninde hakurungitse? Umuvyeyi wanje niwe nyene nabisavye ati mbona ivyo amashure agiye bisa nk'ivyanse mbona woreba ibintu Mabayi mw'irya vy'imyuga wonshiramo aca mbwira ngo ni kwiga biblioteke nca ndaza ngaha muri biblioteke. Ariko aje kuyiga uyikunze? Ego. Kubera iki washatse gusa kuja kwiga umwuga? Kubera icyatumye nza kwiga imyuga amashure nabonye vyanse nca nza kwiga imyuga nca mvuga ati hari igihe no kwiga imyuga nkaheza sinoronka umuntu sinobura umuntu yompamagara ati ngwino nkorera kijanye n'ivyo wize mu myuga hari Mabayi. Hoba hariho abo wari umaze kubona bariko bize imyuga batabura agafaranga? Ego bariho nyene mu gice imbaye mu iwacu. Iwanyu ni hehe? Mu Ruseseka. Turagushimiye cyane. Murakoze. Yes, bakunze Mabayi Media TV, ubu naho tugeze mu kindi kirasa cyangwa mu rindi shure, baraca kutubwira ibyo basanzwe bahakorera gusa ndahabona ibintu hogira bashonesha impuzu, sinzi rero ko byukura byo basanzwe biga ko hari kuzikora iyo zapfuye bakazisambagura bakazikora canke ko basanzwe biga gushona. Bite? Sawa. Meze neza. Yego. Bakwitanga iki? Akazina kanje nitwa Tuyisenge Janine. Tuyisenge Janine, ko uri ngaho uhasanzwe hakora iki? Nagiye kwiga umwuga wa kutire. Kwiga umwuga wa kutire. Jina ko nabonye ujya mu mashine menshi nanze kora y'umukora ni gushona kumbe? Turashona. Ubona gute none? Ni sawa nyene birameze neza. Umaze imisi ngana gute watanguye kwiga? Tumaze imisi nyene kuva ishure rigitangura twaciye tuza kwiga gushona nyene. Hari ibyo umaze kumenya? Yego. Imashine watubwira ibintu bimwe bimaze kumenya ku mashine? Ndamaze kumenya gushona ijipo, ndamaze kumenya gushona nyene umusego n'ibindi. Kubera iki we wiyumviriye kuza kwiga umwuga? Ni kubera ndabikunda nyene. Utaraza kwiga umwuga aho ukora iki? Nahora nyene ndi kwishure. Wari kwishure hehe? Imuranza nagarukiye 6e. Umaze gusha 6e ni gute waciye wiyumvira ati ko mfise amashuri 6 reka ncinja kwiga umwuga? Wavyiyumviriye gute we nakahe kantu akarusho bibonyemo? Nabonye nyene abiga abari bashona nyene nabonye nyene baboyeho neza cyamvuga ati naje were kanze nje kwiga umwuga wa kutire mu yindi minsi nanje uzogira icyo mfashije. Ego. Abavyeyi ntibigeze bakwangira bakubwira bati? Abavyeyi nyene barabinyemereye bambwira ati genda wige umwuga wa kutire baranyemera barangurira ibikoresho ndaza kw'ishure. Ugutegekanya iki ni waheze amashuri? Ndategekanya ni naheza kwiga umwuga kutire ndategekanya yuko nanje nzogeraho nkagira atelier yiwanje nkigisha n'abandi nkahimiriza n'abandi yuko boza kwiga umwuga kutire. Ego. Urakoze cyane. Ego. Bita nawe? Ni sawa. Meze neza? Ego. Mukoresha imashini imwe muri babiri? Dukoresha imashini turi babiri. Ariko ubona bimeze neza? Biragenda neza. Bakwitanga iki? Nishimira Elizabeth. Elizabeth, wewe nawe ni kubera iki wahisemo kuza kwiga umwuga? Navyumviye nyene ko nabonye amashure nyene zananiye mugateka njya kwiga umwuga kugira imisi imbere uzonteza imbere. Cyakunandiye mu wakangaye? 7e. Ugeze mu yindwi muravuze uti ngiye kwiga gushona, kuki wahisemo gushona? Kanabonye hariho imyuga myinshi ngaha. Nabonye mengo nivyo byongira akamaro cyane kuri jewe. None urabitora ugerageje kuravyo mumaze kwiga? Ndagerageza buke buke kuvyo tumaze kwiga. Uyu munsi nababonye mwari mufise abashitsi, mbega bababwiye iki? Batubwiye yuko ari gukunda umwuga tukahimiriza n'abandi bataraza ko boza nyene bakawiga. Kubera iki? Kubera mu minsi imbere ko duteza imbere. Reka tugushimire cyane nawe we. Yego. Biri gute nawe? Ni sawa. Meze neza? Yego. Bakwitanga iki? Banyitwa Dinye Chimani Shatse. Dinye Ichimani Shatse, we nawe wahisemo kuki wahisemo kuza kwiga umwuga wo gushona? Nuko nyene nabikunze kandi nuko kw'ishure byananiye. Wiga mu kangahe? Wikeme. Byabwakunaniye ukiri mu 8? Yego, byarananira. Abavyeyi ntibigeze bakwangira kuza kwiga ibi by'imyuga? Oya, nibo banandungitse. Bakurungitse ubishaka canke we wabonye ko babonye duye rimwe baca bavuga batija kwiga imyuga nawe ucapfa kwemera? Yego, nanje narabikunze. Wewe warabikunda? Yego. Ubona gutere kugimaze kwiga?
ndabona ni sawa ngira ngo tuzobimenya. Hari akajambo ushobora kubwira urundi gwaruka abandi bigeme nka wewe bananiwe no kwiga bagaca baheba bakaja muhira bagaca bashaka kwipfuza ko baja kubagaba. Hari akantu wacu babwira? Twobahanura nabo bakaza kwiga kugira nabo bamenye biteza imbere. Yego. Wewe kugira wige ibyo gushona hari ikintu cyatumye cyagukaburiye kuza kwiga ibyo gushona? Ni kubera nyene nabikunze kugira nanje nzokwiteza imbere. Reka tugushimire cyane nawe. Yego murakoze. Bite mahoro meze neza turashima. Babitangwa iki? Nitwa Mboniyankuye Theogene. Mboniyankuye Theogene. Meze neza ariko? Ndashima. Musanze muvuka? Bon sanzwe mvuka muri commune ya Mugwi ku mutumba wa Mahande. Ko tukubona ngaha none wavuye Mugwi uje hino kwiga ibyo gushona gusa? Je no kuvuga naje kwiga amashure ya leta. Ndayiga kuva mu mwaka 2008 hamayo ndayarangiza. Meje kuyarangiza rero urangiza mu cyayi gisata? Ndangiza muri scientifique B mu gisata cy'ubushakashatsi. Hanyuma rero nshashima ko no bandanya umwuga nyuma y'ayo mashuri. Uvuga uti reka nje kuronda certificate. Ego. Bikugendera gute uje kwigana n'abana bagarukiye mu yindwi mu y'umunani na office y'Imanite wiyumva gute? Je niyumva neza gose kuko mu bisanzwe umuntu ashoboye kugaragaza ikintu ari kariga agaca gishira mu ngiro n'iby'agaciro kandi byongeye mu mwuga niho nagiye mbona amahirwe kuko nk'ubu jewe nza kwiga icyo gisata cy'ubushakashatsi nkiri mu mashuri mato mu mashuri yisumbuye niho iri shure mbere ryatangura ngaha hanyuma tukaba twararikengera cyane mugabo nyuma yaho maze kubona agaciro kabyo niho navuga nti yamara ko byogenda kose no shure ni ry'agaciro nca ndashima rero kuza mu gisata cy'imyuga. Ibyo byose hoba hariho ikintu cyagukaburiye cyatumye kuma mahora muri suzugura bwa mbere ubona bati kumbe bya bintu bimeze uko wo byokunda ko ubigane bakora baradukurikina kuri Mabayi Media TV ikintu cyatumye by'ukuri wumva ko uja kwiga kubarira? Icyatumye niga kubarira je naje kubarira kubera ko nabonye ko ababihejeje ubwa mbere bashoboye kugirwa amahirwe yo kubandanya ubuzima kandi ubuzima turabona ko ari ubuzima bwiza. Niho twaca tuvuga tuti uko biri kose ko abandi bashoboye kwiga turiko turabakengera mu gisata bariko bariga mugabo uno munsi tukaba tubona niho twese duhamagarirwa kuba mu mwuga wanashaka dusha tuba mu ivyo bihe rero tugaca dushima umwuga maze tugaca tuhamagara n'abandi bigashoboka ko bibakundiye boja kubandanya mu mwuga. Mbega wewe urubatse? Je ndubatse. None bigenda gute wubatse ninde aca afasha ibitunga umuryango? Mu bisanzwe ibifasha umuryango hariho umudamu office aca akora ibikorwa analyse dufise ko dusangwe twari afise atelier nawe yashoboye kwiga ngaha nyene amaze kwiga ngaha rero nca ndamuha ibikoresho bikenerwa ico gihe je nari mpeje ayo mashuri maze rero uyu munsi ni wasigara ariko arakurikirana umuryango. Ibyo byose baravye amafaranga umudamu wawe yinjiza ku munsi we wari wize scientifique B nawe yizaza kwigira iby'imyuga ubona amafaranga yinjiza ku munsi musize ku munzani ubona ntamuhuza? Ego. Ubona niwe afta yinjiza menshi? Ego. Byokunda ko uhamagarira undi abandi bagabo kuko bamaze kutubwira ko wubatse ugahamagara abandi bagabo kwiga ibyerekeye imyuga ko kandi bishobora kugira akamaro nka wewe wamaze kuvumbura iryo banga? No bahamagarira bose kugira ngo bashobore kuza kugira ngo tuje hamwe maze kugira ngo dushobore kwitunganyiriza imigambi biciye mu byo twize nyene. Aba mwigana turiko turabaraba tubona bakiri bato bari bakibubatse mbega aba muri kumwe bahora bagutwenga tugorutama gwaje ku ishure ryacu byasako twiga turabajene gusa? Oya ntibashobora kuntwenga ahubwo mbere baranabishima cyane. Ego. Barakwegera bakakwaka impanuro cyane? Baranyegera bakanyaka impanuro wanashaka n'ubumenyi ko hariho ibyo usanga tutanganya amanivo usanga ndiko ndabafasha rero igihe bishoboka. Uno munsi twabonye mwana mufise abashitsi batembereye iki kigo cy'imyuga mbega baje bashitsi n'igiki bavuze nawe wumva kiragukuzeko? Abashitsi ico bashoboye kuvuga kikadukora ko nuko batubwiye ibintu bijanye no kwitunganyiriza imigambi wanashaka igihe bishoboka kubera ko tuba twavyize bakanadushigikira igihe bishoboka bakatudodorera aho bishoboka maze tukaca twitunganyiriza imigambi bikorwa tukabitunganya neza. Abo mbwo mumva ko motera kamo? Notera kamo abarezi gukurikirana urwaruka cyane wanashaka bigashoboka bagatanga n'amatangazo
mu mpande zitandukanye bakakira abana ku rugero rushoboka hanyuma abana bagashobora gukurikiranwa ubuzima bwabo wanashaka bishobotse bagashigikira igihe bafise icyo bashobora gufasha kugira ngo ugwaruka rushobore kwisununura. Katugushimira cyane. Murakoze. Bakozi Mabayi Media TV reka tuje mu kindi kirase tubabwe ko hari imyuga myinshi ubu rero tuvuye muri kutire aho bigira ibyo kubarira canke gushona ubu naho tuma tuje ahandi. Bite? Ni sawa. Meze neza? Yego. Bakwitangwa iki? Nimbona Desire. Nimbona Desire. Yego. Uko tukubona wambaye ibintu iki kintu wambaye hano hejuru cyitamo. Aya na mafime adufasha tuko dusudira kugira ntitumenagurika amaso. Wewe wajuvaye? Jewe mvaho mu kibuti naje kurondera ubumenyi mu gisata cya sudire kugira ndebe ko no kwiteza imbere. Ni iki cyatumye ucagura sudire? Sudire niko nyene nabonye ari cyo nyene gisata mbona cyonyorohera kikanamfasha no muvyo nobandiko n'iterambere nobandiko ndondera gushikako. Uramaze kumenya ibyo gukata ntangorane mu office? Ndakata neza numva nyene prof abandanya twigisha gukata twamaze kubimenya no gusudira nyene uzanye icyuma twagusudirira numva turagerageza ubu kandi tubandanya twiga. Wavuze yuko waje kwiga sudire kubera ko wabonye ko ariyo kugira akamaro. Woba ari abantu umaze kubona yagiriye akamaro? Abo yagiriye abandi bazi gusudira bo barabo wabonye baravuga uti uyu muntu yinjiza amafaranga menshi nanje kanje kwiga iki kintu. Kandi ni benshi bimaze guteza imbere. Reka tugushimira cyane. Biri gute? Sawa. Meze neza? Yego. Bakwitanga iki? Genda kumana Terence. Genda kumana Terence wowe sanzwe uvukaye? Sanzwe mvuka mu ntara ya Ruyigi. Wavuye mu ntara ya Ruyigi uza kwiga umwuga ngaha i Mabayi? Yego. Ni igiki cyagukabuye cyatumye uva mu Ruyigi hose urafata imodoka ufata n'iyindi gushika hindi Mabayi? Isanzwe nararose information yuko hano hariho ikigo cigisha imyuga kandi kitanga ubumenyi. Yego candahitamwo kuba noza kugira ngo nanje nshobore kwakura ubumenyi nshobore kuzokwiteza imbere muri kazoza. Urasanzwe warize? Yego. Wize gushika mu kangahe? Nagarukiye mu 11. Mu 11? Yego. Wahivye kubera iki? Habaye ingorane nyene muri famille birashika nyene ndabona ko bitakunda ko mbandanya canda mitamo guhagarika. Yego. Ni kubera iki wahisemwo kwiga umwuga? Nararavye ubuzima bamwe n'abariya babayemwo ndaraba ku ruhande rw'aba mbona bahejeje amashure ndabona yuko mu bisanzwe umuntu abayeho neza kurusha abandi canke abayeho neza bivanye n'ivyo akora ari umuntu afise umwuga ashobora kuba ariko arakora. Kugira uhitemo gusudira naho niki cyatumye wumva ko woja gusudira kuko batubwiye ko hano hari imyuga myinshi niki cyatumye uja gusudira? Nararavye bivanye naho merereye ndabona abantu benshi ubuzi busanzwe bubinziriza ndabona ndavye no mu kibano byo shobora kunyorohera gukora nkashobora kwiteza imbere mbona misemwo sudire ndabona yuko nizi byo gusudira noshobora kuba no korana n'abandi tuba turi kumwe hama nkashobora kwiteza imbere. Uyu munsi twababonye muri kumana bashitsi mbega bajye abantu bari baje kubabwira ibiki? Ego no munsi twagendewe n'abashitsi bajejwe gukurikirana ugwaruka muri no commune. Ego badusiguriye byinshi baraduha impanuro zijanye nuko twokwitegekaniza kazoza batwigisha baratubwira yuko twegeza gutandukana n'ibyo cyose cyo dusamaza ibyo turiko turiga kandi tugashobora kwiga tufise vision tubona imbere ibyo dushobora kuzokora dufise intumbero twiha dutegezwa kuya ihangiro tukavuga duti tuvuye ngaha tubona tuzoca dukora iki hama binashobotse tukaja hamwe hama tugashobora gutegura umugambi kanaka dushobora gukora hama leta nayo igashobora kuduha umutahe mu gihe twoba tutabona dufise ubumenyi ariko tutabona aho twokura umutahe kugira dukore dushire ahabona impano zacu. Ku bwawe ubona izi ngero zikenewe cyane? Je ku bwanje mbona zikenewe cyane kuko twahigiye ibitari bike eka twaharonke n'impanuro nyinshi
mu bijanye n'imyuga turiko turiga itandukanye. Reka tugukengurukire cyane. Yego murakoze namwe. Bite wo? Ni sawa. Meze neza? Ego. Akazi nakaba kwitanga iki? Uwimana Kebe. Wewe sarbeti gukwira bayikuye ga. Sa? Sarbeti gukwira bayigupimiye ko cyane. Oya. Wajishika witamo. Ego. Sarbeti ntabwo ari ziwanyu nizo ngaha kwishura cyane. Nizo ngaha kwishuri. Wewe none ko mbona ukiri mwana muto ufite imyaka ingahe? 14. 14. Kuba kibaje kubahise mu kwiga umwuga wahora wiga makangahe? Mu gatandatu ucuja kwiga umwuga kubera icyo wahisemo kuza kwiga umwuga. Nashaka nyene ndondera ubuzima hakiri kare. Ubuzima ku myaka 14 ga ndugu yangu? Yego. Hama ubona ubuzima buzoboneka gute waje kwiga gusudira? Bizoboneka neza. Gute niwo tubwire wahisemo gusudira kubera ko ushobora kuronka ubuzima twereka inzira amafaranga acamo biciye mu gusudira. Abantu nyene batoto bazanyene basudirira inzoga icaho amadirisha. Ubu maze kumenya gukora iki gushikisa? Imbabura. Hari imbabura tubona ngaha. Aha niwe wayikoze? Yego. Nk'iyi nyene hoza umuntu uti nkorereye imbabura agafata wewe uti nkorereye imbabura woshobora kuyisudira? Yego. Hano beshe? Oya. None nk'iyi wayikoze wacikuranga nk'umuntu guha ikiraka wewe tiyinkorere waciyinkorera kurangahe? Kuri nka 20. 20 none uciye iki nka wewe ku myaka yawe mbona uciye akoresha icyo 20,000. Chambika nyene nkatorindira ngura nk'ibikoresho by'iwanje. Ushaka ibikoresho byawe nk'ibiki nyabaki? Amereze cyangwa posta sudi. Ubu maze kwika amafaranga ngahe? Ubu ntabwo turatangura kubera tutaramenya ibe y'imbabura. Nta muntu numwe araguhikira akati nkorera iki kintu. Oya. Barakwizera ngira ko kiri kwishuri. Ego. Reka tugushime cyane nawe ku mwanyisha kuturonsa. Urakotse. Sawa. Bite? Sawa. Meze neza? Yego. Iki cyuma cita gute? Peseze. Nicyo sanze ukoresha? Turagikoresha. Muriga barabereka ati bagikoresha ukuntu. Yego. Babwiye ko gikora iki? Kiratobora. Nico gutobora. Wewe nitwakwaje akazi nakawe witwa ngwiki? Nitwa niyo mungereriyefe. Niyo mungereriyefe wewe nawe tukubonye ngaha kuki washimye kuza kwiga umwuga? Jewe narareje ndabaza umutima barangaje abashobora kwiyandikisha mu myuga iri ngaha hanyuma ndaja ahantu ndicara mu myuga bavuze ndabaza umutima numva ati ncampitamwo style ntiwashobora gukora style niyo mpamvu naceza kwiga ngaha. Ni giki ushobora kubwira ugwaruka rwahebye amashure rugaca guza kwicara muhira ntigwipfuze kuza kwiga imyuga canke rwahejeje amashure wanashaka muga ntibipfuze kuza kwiga imyuga wobabwira iki? Je no bahamagara ko bo kwiga umwuga kuko iterambere mu gihugu cacu aho kigeze bisaba ko kugira utera imbere ubushoboye umwuga. Abashitsi babagendeye ngaba babwiye ibiki? Bashitsi batugendeye ngaha batubwiye byinshi baduhanuye nk'ugwaruka ico twokora kugira twiteze imbere. Reka tugushime cyane nawe we. Murakoze. Bakoze Mabayi Media TV abana abanyeshure biga imyuga hari imyuga myinshi kandi itandukanye mwashwe kumva akamaro ko kwiga umwuga kuba ariko biga ibyo gusudira kuba ko biga ibyo kubarira canke gushona kuba ariko biga ibyo gukoresha imashini nyabwonko byo bita birotike abase twashwe kuvugana mwabyimviye wewe rero wicaye atacu kurakora nawe urashobora kwakura icigwa ukaraba nawe ukafumuza ukiga umwuga mbega naho twahejeje mwiga imyaka ingahe hano? Mwaka umwe. Murumva ko mu mwaka umwe gusa mushobora kuba mumaze kumenya ibitari bike abo twashoboye kuganira biga ibyireke gusudira batubwe ko bamaze kumenya gukora imbabura barakora imbabura iyo mbabura ushobora kugwa 220 nko babitwibwiriye rero wowe kuratwumviriza urabe hange hakuguma wicaye urabe uze ufumuta umwanya da umwaka umwe gusa ariko nawe ugira ikintu ukuye ahantu ukuye muri ibintu by'imyuga bitandukanye ahasigaye nawe utaha murakoze.